Nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira umushitsi akaba ari intumwa idasanzwe irungitswe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Uganda. Iyo ntumwa idasanzwe ikaba ari umushikiranganje wa leta mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire mu gihugu ca Republika y'u Uganda. Akaba yaraje kumushikiriza ubutumwa budasanzwe burungitswe n'umukuru w'igihugu ca Uganda. Ubwo butumwa bwari bushimikiye cane ku ntumbero n'icifuzo cyo kubandanya hatsimbatazwa imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Uganda, na cane yuko umukuru w'igihugu ca Uganda yabaye hafi u Burundi kuva kera. Rero bakaba bashize imbere kubandanya batsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye, na cane mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere, mu gushiraho amasezerano yo gukorana hagati y'ishirahamwe isanzwe yunguruza abantu n'ibintu mu Uganda Airlines be n'ishirahamwe ijejwe kuguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere hano mu Burundi Airlines. Muri uwo mubonano baganiye kandi kuvyerekeye ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere, na cane ko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari warongoye akarere ka Afrika y'ubuseruko, bashimikira cane ku gace kari mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho hari inteko z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo zishigikire igihugu kibanyi ca Kongo kugarukana amahoro n'umutekano.